Bakunzi ba Magagi Burundi turabaramukije tubana mwiriwe bivana aho muherereye. Aha rero murabona muri centre Kizungu muri komine Giteranyi, urabona neza ko iterambere rikomeza kuza rikomeza kwiyongera. Aha akaba ari inyuma ya Shimimana Hotel, urabona yuko no muri quartier intsinga z'amatara zimaze kuba zigeramwo hamwe na hamwe, nubwo bataraheza nkuko mubona hariya ipoto bataraheza gushaka intsinga hose, ariko urabona yuko ibintu bikomeza kuza bikomeza gutera imbere, aho twiteze ko iminsi iza ibikorwa bizoba bigeze kure cane. Urabona no kwibarabara aho zirimwo naho nyene intsinga bavuga ko ari haute tension kandi ni moyenne tension. Urabona yuko ngaha baba basizemwo. Rero si ivyo gusa, burya iterambere nivyo biri mu bigize iterambere. Urabona yuko aha tugiye ni kuri ya nyubakwa ya Shimimana Hotel, aho inyuma twahoze tubereka vyinshi ngo birarangurirwayo. Ubu naho ukabona ko bafise umugambi wo gukora ibikorwa, aho n'inyuma bavuga bati ntitwohasiga uwukoreka naho tuhagiye, naho bamaze kugira amakorone, reka naho tuhagire habe ahantu hakorerwa ibindi bikorwa. Azi yuko ihoteli igira n'ibikorwa vyinshi bitandukanye, rero nkaha kazoba ari nk'ahantu nabo bogira stock, ku buryo umuntu ari hejuru muri etage ibintu bimwe bimwe atarinda kumanuka mu mastock yo hasi aca abisanga hejuru. Aha naho bakaba bateganya guca bahasakara aka kadare kagenda hariya kugira ngo bibe bimeze neza. Aho naho muribuka ko ari ku kigega, ni mu kigega mugabo barareze ati kuba tugize ikigega ntivyohera ngaho, ahubwo reka tugire n'akandi kantu hejuru aho abantu bashobora kuruhukira baba bari mw'ihoteli bafata akayaga, aho batubwiye yuko bariko baragerageza kugira ngo bazoce banasakara, basakare kugira bashireho agatutu. Rero mugabo hakaba hari sanzwe hari n'akandi koba hazoba bagashiramwo utundi tuntu, ku buryo biba vyoroshe cane kugira ngo umuntu agiye kuruhuka akeneye akayaga yigiye inyuma, aho atabamubona abana bataba bamwiteze. Rero bakunzi ba shene yacu, ubona yuko ari ivyiyumviro vyiza, aho kandi mubona harimwo hararangurwa ibikorwa vyinshi. Urabona na y'amazi barakomeza bayimba kugira ngo ibikorwa bizobe bikorwa ata kibazo c'amazi gihari. Rero nkuko mubibona, urabona birageze kure, bakaba bateganya kuzoshitsa harya amakorona azoshika kugira ngo bashobore kuba bosakara bashireho ako gatutu. Rero bakunzi ba shene yacu, turabasaba dushimitse kandi tunabakengurukira ukuntu mudahengeshanya kubana natwe mu gukurikirana ibiganiro vyacu vya misi yose, kuko inguvu zacu ziva muri mwebwe kandi nimwe mutuma dukora ivyo dukora. Rero dusaba kubataragira subscribe uko boyikora, bayikoze namwe mugakomeza kugira comment na sharing kugira ngo ibiganiro vyacu bikomeze kugera kure bamwe na benshi, bigire ico bifashije sosiyete. Rero urabona yuko ibintu bimeze neza, ibintu biba biriko birafata intera. Wa mugambi wa 2060 igihugu cifashe, igihugu giteye imbere, ivyo navyo tuzobishikako bivanye n'ibikorwa tubona n'ibikorwa bibera mu gihugu, aho twavuga inyubako z'amazu, amabarabara, amashure, amavuriro n'ibindi vyose bitandukanye. Amatara n'amazi vyose urumva arimwo biraza ari ibintu vyo kwizera, bifite icizere ko iterambere riba ririko ritugeramwo.
ari nako igisagara mubona kiguma gikura, kiguma gitera imbere kuko urabona inyubako ziguma ziyongerera zishiramwo na zishasha, rero nivyo gushima, wakira n'ihambere